Tugire Kristu. Naganze Kristu. Tugire Kristu. Naganze Kristu. Bakundwa urumukama mwese bane barudasonga bane bo kuri iki gicaniro cyo muri umuvukano wa Studio Restaurant Komera Kristu ni muzima kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ndabifurije amahoro y'Imana. Naganze mu mitima yacu twese. Ayo mahoro adusage twese. Amen amen. Ayo mahoro asaga abacu bose. Amen amen. Ayo mahoro agere no mu misokoro y'ubuzima bwacu. Amen amen. Ayo mahoro azogere no mu bunzuko n'abuzukuruza bacu. Amen amen. Nuko rero muri studio dufise akanyamuneza k'umushitsi atari umushitsi w'ikirenga gose umwana wo kugicaniro nibaza ko afise na ADN yo ngaho gicaniro. Ko nukuri. Uranabinezerere cyane gose. Ego n'umupfasoni mwiza Radegonde atari rya mbere tumwakiriye kuko ramaze kutwigisha turanezerwa abari n'abatugendera yaradufashije mu gihe cya Pentecote turahezagira. None rero imbere yuko tuganira tubwira kari ku mutima umwana yageze iwabo aravuga ati burya mama canke burya abavukanye banje igihe jo narindi ngaha byari bimeze uko bikwiye kugenda kwigere nuko ikiri ku mutima icima nija kuguha ngo duhe twiteguriye kucakira. Murakoze cyane. Naje baje kubashimira ndabifurize nyene n'umunsi mwiza nifurize n'umunsi mwiza abo byoshika bagakurikirana bino biganiro turiko turagirana mbere tunabanze gusenga Imana kugira ngo Imana iduhe kuvuga ibikenewe kuko byumvwa na benshi byubaka imitima ya benshi kandi byongere bifashe mu butumwa bwose tuzoba turiko turakora kugira ngo tusoganuka mu Imana. Amen. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mukama Mana nzima turagukengurukiye cyane bivuye mu mutima twabyutse turi bazima twabyutse dusanga dukomeye twabonye amatelefone yacu ari amahoro nta nkuru z'agacavutu kugira ngo umwanya nino saha tube turi hano none turakwihereje turakwiragije tuguhaye umwanya wose uno munsi tuguhaye cyane cyane umwanya tugira tumare hano imbere yawe tuyaga ivy'Imana kuko ngo bitu bivuyemo turashaka kuja mu bindi bikorwa ariko umwanya tugiye kumarana nawe wirukana ikintu cyose coca mu vyimbiro byacu dutesha inzira turasabye umutima mweranda ngo atuyobore aduha amajambo yo kuvuga aduhe kandi kuvuga ibyubaka imitima yacu n'imitima ya benshi ijambo ryose riza gusokoroka hano rize kuba ryo kubaka imitima rize kuba kandi ryo barifise ico twokwishimikiza kugira ngo inzira turiko turacamwo ikomeze kuba inzira igororotse inzira dushikana ku by'Imana igomba mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Nuko mutima mweranda natuyobore jewe rero nkuko wabivuze nduwa hano ndamenyereye hano nagiriye ubuntu nakigwa hano kandi nari naravyifuje nari nanabisengeye rero ko byabaye nkishurwa isengesho ryanje naranezerewe cyane kandi murabizi n'ubu nongeye kubivuga ko nezerewe ko sinzobirambirwa none rero twarinze kubisengera kubera ikigonga twakira hose narabisengeye kuko natangiye kumenya uri muri Omani hanyuma numva umengo ni dini jewe nkeneye kuko amadini ni menshi mugana arumva ukuntu uvuga ukuntu wigisha nkumva nti hamwe umuntu yaba yari mu Burundi iri dini je no ginjiramo katolika no yiheba aho rero nsangiye mu katolika naciye nsanga ari muhiri wacu nari ngizuko biridino ginjira n'umengo ni dini ariko mariye kubona nkasanga uri umupfukanyi wanje muri eklezia katolika yagenewe bose kandi y'abatumwa cyane umva ndisanze ndavuga nti bwabo ntibirashoboka inyota mfise hari abantu bafise ibyo nkeneye niko kuza rero cyambona ndakiriwe icibiro cyanje kiba kiratorewe nyinshi Imana kandi guhezagira hari jambo ryankoze ko cyane umuntu ashaka kuvuga amajambo menshi ariko umuntu agafata rimwe ijambo wavugiye muri Oman sinzi ikibazo bari bakubajije ushobora kuvuga ngo mbega jewe Anita hamwe nopfa ngo uyu muvukano wacu uhagarara voilà ngo nimwiyumvire ngo abari muri Canada abari muri Zambia abari mu Burundi umwe wese avuga ati nanje iki gikorwa no gusigarana Chewe naho utambona naciye mvuga ati Mana nanje ico gikorwa kiyimbe akira mu izina rya Yesu. Amen amen. Niyo rero hajya ari jambo ry'Imana rivuga ngo mbega mwebwe muri abavyeyi murazi guha abana banyu vyiza. Jewe nije ntoha mpwe mu wanje abamusaba. Naciye mvuga ati nanje ibintu byatuye urabimba.
rero aho mboneye ndashitse aha ndakiriwe ndabaye umwana wo muhira muranyemeye atabuguru wo gicaniro mbega yemwe ndi mu mashini waranyumije ahubwo rero burya nuko utabizi uko tugenda dutangara umunsi wa gatanu guca twakira abantu ngo dusangire umunsi mukuru wa Pentecote ko gatandatu hacindwe zibiri sibyo waranyumije kumburengera kwera amafungo wari ufise wari ugaragara nk'ubizina genge mbona nyene nurindiriye abo twasabye ngo baze kudufasha guteka burya guteka gutegura abana amajana 3 sikintu gisanzwe mbona nyene wumva ko ugenda kwicara aho hantu baje gutekera ukagosora umuceri uzonge abantu amajana 4 ukagosora ibiharage bizonge abantu amajana 4 uri umuntu unugire n'ubunege naze tumuntu afise impano kandi Imana imukomeza umuntu amen Imana igumugisha gose amen murakoze hajya nabikoze nezerewe mumaze kwirambura umuntu amaye agatoroshi nanje nkunda kuba mfise agatambara ncamvuga ku mutwe ndakanega umutwe agatoroshi kayiko gamurikira ku rutaro caza ndabihejeje hajya niko vyagenze none rero akona gaciyemo ariko nagaciyemo mugabo kankoze ku mutima ko naje ubwanje ndiyizi nk'ibiharage byishimo ngo se cyenje norindira abandi binera ubunebwe yego none rero nkuko menyereye kuza hano turakunda kuganira hari genzana n'umuntu hari igihe usanga afite ikindi cyumviro nagomba ngaruke ku bintu numva umengo noterera nk'ivyiyumviro nkuko umwe wese arongoga uko avyumva ivyo vyiyumviro ni wasanga cyangwa mutima mwenda akatuyoborera kumva vyofasha ushobore kubivangana n'ivyawe kandi ni wasanga naho nyene wumva umengo twaya muhamagara wawe ni uwuzi uko watanguye ni ariko ntaco bizaba bitwaye muga numva noshikiriza uko numva ibintu vyogenda kuko ndakubona uraruha ukora ijoro n'umurango uzoruha uzosaza usanga urushe kare aje tuvuga ati none byo cyabigenda gute turagukunda rero natwe ni icyiyumviro twagize cyugira ngo tugusahirize natwe dushemwe ingabire zacu bikunde ko twakurambana uhumure no mukunavuga ntuze kwitangira icamo ndakubwira bibiri iki bivuga amen Dawudi amaze guhaguruka umuhamagaro wiwe warushigikiwe n'Imana gusa amen nta mwana w'umuntu afishika ibibiri yari kumushigikira muga muri irya miryango 12 ikomoka kuri Yakobo yendura izina akaba Isirayeli harimo umuryango wa Nefutali wari umuryango uri mu abantu b'intare abantu bakomeye wamaso yabo yonyene yarateye ubwoba Dawudi rero ukuntu yasa n'uwaciwe na Seiza yatari yaramwemeye umuhamagaro ukazi uri mu ntambara mugaka wafise amavuta y'Imana aho yari yarigiriye ishikura agumayo nkuko yahawe indaro n'umwami w'umunyamahanga Kishi kandi umwami Sawuli wo muri Isirayeli intara yiwe yaramwirukanye sibyo icakoze nigiki azabona baritoye ngo bihangange incabwenge zo muri Isirayeli ziraje Dawudi yishize mu minwe y'Imana avuga ati kumburi ni technique baje kunyica nk'abandi mugabo ngo avuga ati nimba ari Imana mushobora byose barungitse mu binkomezi zo kugwana ngatsinda umwasi amavuta Imana yasize ko akaja habona ndabakiriye Imana ibahumugisha nimba hari ikindi cyishije muri mwebwe umbirize ingene nababwiye Imana ibane nawe nukuvuga bisigura iki nuje Imana imisi yose yibona hano hari amavuta yayo hari umuhamagaro wayo ntihatera inkunga zibigaragara gusa ihatera inkunga donc ihashingira intara donc ihashigikira mu buryo bugaragara nimubura ico murya cyo mwambara n'ico munye nimubure n'indaro nico gituma Imana yahubwenge Dawudi yo kugenda yicisha ibikonda nukugira ngo Kishi yibaze ngo n'umusazi namwice nkuko umuhungu we Sawuli amubwiye amahuka aca mu indara ati guma ngaho kuko umusazi yaratinyitse muri Isirayeli na umusazi yogendana n'inga zimushigiki nuko akarakana Imana yamugiriye hama kandi ubwa kabiri icabona ko ingabo afise yajanye n'abashanji gusa ajana n'abakeneye iki arakeneye abandi bantu b'ubwenge b'imbaraga b'impano Imana ibategeka kugenda usanga Dawudi mwishamba batabise umutima wo kugira Roberiyo canke ari kugira ngo basutene Dawudi none rero uko mwabwiyumviriye ko mwagizene bihinganire niteguriye kubyakira ariko wumve ko ari inzira imwe y'Imana mu kwagura amavuta yashize ko amen murakoze rero ndumva muri jewe nisanzuye ubuherutse twari hano ku munsi wa gatatu Mara gatatu ni batari kwa kabiri twaraganira ibintu bitari bike turazana n'umushitsi itwari Shari mwarayaze byinshi turayaga byinshi kandi nawe ajya se kumbwira ati nisanze mu bintu ntazi kuki iradegonda utanteguye kuki utari wambwiye je namwishe nari kukubwira iki hakenewe ko mutima mwenda ndari wavuga rero nagomba
byinshi naranditse kubera hari igihe ubika ikintu ukamenya ntukivuze ko ijya byagenze. Narafashe akanya ndabitegura, twarasubiyemo turayaga. Icya mbere cyabonetse uzi gusigura indoto, ujya munsi tukihava we nyene yararose, kubera urumva ko yari yamaze yisanze nyene mu mengo ndamwinjije mu bintu atamenyere, ntiyarazi ko ameze ukundi, yari bwakubone ntiyari bwanakumva, nta na audio yari bwumve. Uretse ko nigeze guma audio rimwe ngira yoba yamuberendere cyangwa yumva atatekanye ntiyabibandanye, nta kintu na kimwe yarazi. Rero hari ukuntu byagenze. Ujya munsi yabonye umuntu amuzaniye ifi kwisahani y'isiniya. Hama iyo fi we muri we ngo asanzwe akunda ifi cyane, ngo nico kintu ca mbere akunda gusoma ibindi. Abona rero umuntu amuzaniye ifi kwisiniya, ariko uwo muntu ntabwo yamumenye. Hama cararyoherwa n'ukuntu iyo fi bagomba bayimutegurira yifungure, ariko bagiye kuyibaga basanga indani muri nyafi harimo iyindi fi. Acavuga ati ko nsanzwe nkunda ifi nkambonye ari zibiri, ahubwo jewe ibintu biragenze neza. Baca barayibaga kandi, ariko bagiye kubaga urumva yafi bayikuyeho ni zibiri. Bageze baracara basanga indani hariyo iyindi indani harimo iyindi fi, kandi bikavuga ngo iyo fi yoyo yari isanzwe irimo kuva kera, yari ibitswemo. Ni ukuvuga zibaye zitatu. Rero caravuga ati mu nyuma numva ngo hajya ahantu n'ahantu himigisha myinshi cyane. Amina. Kandi n'ahantu ibintu bigiye guhinduka uko babibona, kandi ni ibintu bigiye kwaguka cyane ku rugero udashobora kwibaza. Urumva ifi imwe ivuyemo iyindi, muri yo harimo iyindi yari isanzwe iremeyemwo. Ni ukuvuga acaronka message ivuga ati uyu yaratoranijwe, namubitsemwo amabanga yanje. Ivyo ntitwashobora kureka kubigushingira intana. Ko Imana rero yakubitsemwo amabanga yayo, amabanga y'Imana aragutse, kandi amabanga y'Imana ni noyita nirondoka risumba uko Burahimu yarondotse. Kuko amabanga y'Imana afasha umwe muri kimwe, uwundi mu kindi, umwe wese agahazwa muco akeneye. Nuko rero nivyo nashaka ngo tuganireko. Hama nkawe nk'umusiguzi w'indoto, izofi je naravubajije nti none izofi zitatu, ifi ya mbere ninde? Iyo fi bakuye indani nayo ninde? Mbega iyo fi yoyo yari isanzwe iremeyemwo yo ninde? Kuko naho twumva ifi iramparasa ikintu cyangwa umuntu, ico nta siguro narose. kandi ariko usanzwe ufise ingabirano yo gusigura indoto, waciye imbere kwiye. Oya si cyane iyo fi oya igira ico twigane uko ni wo mutima w'ibikurikira. Jewe sinashotse numva no kivuga ko cyane mu gifi nini, jewe numvise umengo ni nka wewe. Hama muri wewe naba bantu baza baravayo baje nabo umengo baranyotewe bakaronka inyishu yavyo, kandi ukamengo nabo bovyara abandi. Jewe aho sinarengeje ngaho, niko navyiyumvira. Nico cico nyene, kuko Imana yabwiye Burahimu ngo ndakubwiye ibi kugira ngo ubwire n'umuhungu wa Isaac nawe azobibwira bazovyara. Sibyo? Kandi urabona yuko urasoma Zaburi 105 amasezerano ahabwa Burahimu. Sibyo? Reka ndaguha ijambo ribisigura. Zaburi ndaguha ijambo ribisigura. Ubundi ni nkuko Imana iyo biri kirashira nk'izi nyigisho ziko ziratanga ngoba ari akabuto kariko karabibwa, ariko urazi ko imbuto urarya ibyamwa byayo mu gutegeza kongera kubika imbuto. Sibyo? Ni ukuvuga ni nkuko Imana yababwiye ati birimbitse gusumba uko mubibona, kuko naho barabwiye iyo fi nini. Igitangaza niriya fi yari ibitse indani, kandi ikindi gitangaza nuko hariyo nakandi gafi ngo kabayeho kuva na kera, ngo byari ku mutima w'Imana. Imigani ya Salomo 30 ivuga. Sibyo? Mugabe igihe cyuko biseruka niki gihe ifi giye kugaragara. Niyo mpamvu Kristo babatangira ngo nibi Yerusalemu ba Petero yamubwiye ati torige gendero bifi uyasamike ukuremo idenari uze wirihi undihi urihe na bene wawe. Ni ukuvuga umuti igisubizo cy'ibibazo tugendana bihishijanye. Amen amen. Bihishijanye kandi ubudahangarwa bw'Imana bukorera hanyene. Zaburi rero uko kuntu zabaye ifi zitatu nico gitangaza bujya gusumba ibindi.
uko zabaye ifi zitatu zari gushobora kuba zibiri. Bibiliya iravuga ngo Zaburi 105. Ngo ibitangaro byiwe n'ingingo yashinze. Okay, reka mvuga umurongo w'indwi mugabo iki kintu ndaja kucandika nk'inyigisho ndaja kukibigisha ko kumugoroba. Nukuvuga kugira ngo since ijambo ryawe. Zaburi 105 umurongo w'indwi. Ngo niwe mukama Imana yacu. Ingingo ziwe zikwiye isi yose. Urumva ko arimo kwaguka? Sibyo? Mugiyo ngingo yuko isi yose iyivugira mu muntu mugabe ija gusasagara. Ugisasagara ni gikorwa c'Imana we gusa yivugiyemo yubahe uyigororoke. Ngo yama yibuka isezerano ryiwe. Siko? Ijambo yategetse imbyaro igihumbi. Isezerano yunze na Aburahimu n'indahiro yarahiye Izahaki. Rero iryo sezerano wavuze ngo Aburahimu ngo kurondoka gusumba uko buremo yarondoze. Ega Aburahimu ntiyarondotse ngo kurondoka. None yarengeje abahungino. Na nyabahungino uwisezerano yarondotse nk'inyenyeri zo kumuseka. Ni Izahaki wenyene. Ahubwo ryari ijambo ry'umukama rigenda ribyara isikagukira. Rero ngo iyo ngingo yashingiye Yakobo bwategeko. Ayishingiye Yakobo surubyaro wa gatatu muri Aburahimu. Hatangura Aburahimu, hama Izahaki, hama Yakobo. No kuvuga rero ni itegeko ry'Imana. Amen. Ni itegeko ry'Imana ngo twumve ijambo ryayo, tuyereze imitwaro yayo, tubigira umwete wo kwirondera na ibyo tabare. Yego. Ico cyagatatu ni itegeko. Iyabo bwa bundi buhanuzi buje kuza yacaza mu kane twatoza kwa Yozefu. Iyi ni Zaburi 105. Murakoze. Yego. Rero nakubwiye nti navuye nandika naciye mbona ko iyo fi ni wewe iyo yindi ndani nuko turiko turaza tuva muri wewe kandi natwe turiko turavyara abandi kuko biriko biragaragara nka jewe sinovuga ngo byo namenyanwa navyigunganya abandi bamaze kuvuka kandi bamaze gushinga n'intara nuko rero ibintu bice bigenda hanyuma ati mu bisanzwe Anita yaratoranijwe kandi Imana by'ukuri yaraguhamagaye kugira ngo uyikorere ikubikamwe amabanga yayo ikiraza irinengesereza muri wewe muri bwa butatu butagatifu imaze kwinengesereza muri wewe muri bwa butatu butagatifu niho rero twe tugaruka nk'abavutse kuri wewe kuza kuvuga mbega umwana uyo wamuvyaye aguma ari uwo kurya gusa kuko aronka hama gacuka hama nawe ukamutuma hama kandi muri ico gihe uriko uramutuma wowe hariho ibikorwa bikabanuka n'ubuciremetse byose nikoguma rero tuza tugukokora tugukonsoma reka natwe tuje kukibe mbega ingabire yanje ishoboye iki mbega ingabire yari ishoboye iki mbega ingabire ya divine ishoboye iki mbega wundi nawe yaza tukumva biraciye kuri ntuze ngo hawe mutsundi mwana wo gicariro nawe ashoboye iki kugira nubwo muremerewe kuko ni waremego ukaremerwa cyane uzoruha ko nubwo imwemu yambaye umubiri rero maze kuruha urahunyagara ukaruhukana nigwa iyo umuntu ananiwe arapfa tuje rero kukuramira tuje kukuramira kugira ngo dushiremwo impano zacu yamasaho ukora ijoro n'umurango ugira umwanya wo kuryama natwe tuba abana bavyawe n'igicaniro kandi dukoreshe nimba tutarakura tuzokora amasaha make niba aruka n'isaha 2 bisaba bibana ariko bize birabandana kuko ega nico kimwe na Eliya barananiwe ba Daniyeli umuntu ugasanga yabaye dera kukuntu nawe rero nshaka yuko ushikirwa n'ibyo byari ibyo iyo niyo ntuze twabonye tumaze kubona iyo fi Imana igatanga iyo mpunzi iyo message iyo ndoto yarose ndishaka kandi acarantelefona bukeye jewe ntanabwira ati je byo narose ntavyibagiye ariko nasenze Imana kugira ngo bigaruke hari ukuntu wishuza ko uyu mwasa kunyaze uramunyaga nawe uramubera amaso none rero kuko kuntu yabona bariko barayimutegura ngo ayifungurura zijereje nakumva ryohewe nuko kuntu atari we yagarutse ngo agira amahirwe yo kuza kuzindotorera muga nawe kuba yazikubwiye ukumva ugize inyota n'umwete ku buryo uje utanasabwe na audience ugatera udodora kandi ubundi ko gatandatu mu gatondo ayera amasaha yo kuryama kandi ayishitiro gije mugabo Imana ikabireka ku buryo usanga nyene nicaye muri studio ndetse nabo nari mfitiye rande bakaza inyuma yawe ku buryo batakwambura ijambo
amen ntibibayibona none yego nuko kuyimutegurira akumva aryohewe nuko kutabyigumanyamo hari igihe bari kuvuga ati ntitumenyeranye sindo kugicaniro mbese no bimubwira yovuga ngo nurusaku yogira iki nuko kuyimutegurira no mubwira uti ngabire Imana iratara yake rero nuko dushaka ubuhanuzi bugere kure kugira ngo igihugu c'Imana imitima kandi nanje narose inzara yego barose inzara narose je usinda nabikubwiye ubishika je narose kandi ubundi je sindota kenshi mugico ndose kibuko nye nukuvuga narose inzara nabona abantu b'amakuru bariko mugaba nkabona umenga babona ko ibisubizo biri wanje bakabona umenga mfise ijambo novuga canke ikintu nokora yanza rikabihavuye maragajuma nikangwe nabonye ibikurikira kandi wari umwanya muto ndyamye amasaha 2 yonyene ndyamye hagati ya saa 12 na saa 2:30 n'amasaha 2 yakwiye nuko abantu barashonje mu buryo bwose novuga nti mu buryo bwose barashonje inzara umuntu asonza mu buryo bw'umubiri iyo mu buryo bw'impemu bukomeye ntimuvuna ariko uje gusonza wari usanzwe usonje mu buryo bw'impemu haza urupfu uca ukora ikidakorwa uca wirondera mu buryo butaribwo niyo mpamvu ijambo ry'Imana dukwiye kuribika mu mitima yacu Zaburi 119:11 wewe ugira n'amahirwe rero niyo ndoto narose buryo urantangaje nasa n'ubavyibaye kandi reka sinagiye mu cyumba kuryama uwo yanahingamya muri studio yakwitabe Yesu rero yarasengera abantu kandi kugira ngo yabasengera kugira ngo abaha akarorero kugira ngo baze bamenye ingene bazosenga ubundi bwo Yesu yarashoboye gukiza abantu ati yorasenga kuko niwe gisabisha ariko yaravuga ngo dawo ndagushimiye ko wanyumviye ngo bikore ngo kugira ngo bigaragare ko wantumye Yohana 11 ni muri ayo majambo nanje najemo naho ntabavuga ngo byanditse aha umugabo mba numva aho ndiko ndavuga ko hagamije mu kuri kwijambo ry'Imana ngo bigaragare ngo ko wantumye kuko Yesu niwe gisabisha kwari kugira ngo abantu baze bamenye ingene bambaza data wa twese wo mwijuru none no munsi urahura n'umuntu ngo nsengera ubundi ngo nsengera hari igihe uhura igabeshi isabantu muri kino gihe bashobora guhura n'umuntu ugasanga yambaye ishusho y'umuntu ariko atabwa ari umuntu nico gituma dukwiye kugira amaso menshi y'imwema tukamenya kumenya umuntu wariwe kuko mu gihe wizigiye Imana ukamenya ko Yesu yabambwe agatabura umutima wiwe atuzobura amahungira arahungira mu rubavu rwanje agashiraho amazi avuye mu rubavu rwiwe kugira ngo dushobore kwiyuhagira imyaku n'ibikoresho byose bidukwiye kubera isi yikorewe na shetani yaterewe ku isi n'ijuru ikavuga atabisi baragowe ni nayo mpamvu dutumiriwe kuba abanyagisabisho bukuri twebwe turarikwiye kuvuga ati tugasenga ariko tutaguma tuvuga ngo twitiranye Yesu yaraje yarahejeje kandi yaradusengeye hasigaye ko natwe tuba mu gisabisho cyiwe yadusigiye naho rero twese dukwiye kuba ngo yasengeye abamwemeye n'abazomwemera hanyuma bivuga ngo mbega igisabisho kiba kugira ngo gifashe cokogwa gute igisabisho umuntu yocori yanta gute kugira ngo gihinduke inyishu y'ikibazo ciwe ico ni kibazo usanga umwe wese akwiye kwibaza kandi naha natwe turavyibaza umuntu yogiformira gute ni muri ico gihe ndashira ko n'inyishu nta gisabisho ciza kihari nta gisabisho gikomeye gusumba ikindi kihari bivana n'umutima wizeye uwaguhaye igisabisho nimba wizeye uri kurabwira ko hari icyo ashoboye ukumva waramubitse muri wewe ukumva waramwubashe ukumva hari icyo wahevye kubw'icubahiro ciwe ntankeka navuga ijambo rimwe uratabanga nuko rero tudakwiye kuba inzingo tuba abantu bagwaye kwashi kandi twarabatijwe kandi twaracunguwe kuko ubu isi iratwikirwa n'ibintu tutazi kera wakuru aho ushiteho ukarya ukagira iki ubu urarondera abaca kumenya ingahe ukabura n'umuntu aguhembura abandi bagasega bakabuka ntacyo batwaye ni ukuvuga iki twarahushije inzira ahari ibintu seho turiko turaca duhanga amaso abantu ariko hariho nye n'ibintu kandi ubonye n'ibintu twese dufise ku rukundo rumwe nuko rero warakoze guhembura imitima ya benshi n'iyanjye irimwo kandi narafashijwe cyane kandi naciye mvumengo ndaruhutse ndashitse ahantu hari akayaga urazi wavuye kuzuba hamwe ryazajya mu kumunani ryagukubise ugashika ahantu hari igitutu ugahagarara ukumva akayaga guciye uti ya ndaruhutse kuronka inyigisho zawe twararuhutse niyo mpamvu tuvuga tuti tukurambane tukugumane wowe rero ntitwovuga ngo ni wowe uri gisabisho ariko
hategerezwa kubaho abagufasha. Nakubwiye nti jewe Alice n'abandi bazoza mu nyuma bakaza atarabaje kuvuma gusa, atarabaje kuyora gusa ibyo bajana ngo ejo biheze bagaruke, ariko nabo bagira ico basize, ico bashoye bagende bakigize. Ane bazane mu izina. Amen amen. Kandi izobazana warabasengeye mbere bamaze kuza. Kariho n'umudamu madamu Janet Yasalova Janet niko bigenda ari muri Italy. Mani mumugisha gose bigenda ofisi yereko ajya kuri iki gicaniro. Turi kumwe nganye newe nga umwanya muto tutari bwinjire mu kuganira. Yanyandikiye yagize analyse yisengesho nagize kandi je nabibonye ko ari sengesho ryari mwitira mbwa kuko ari kontra nasenyaniye n'Imana ndabwira Imana nisindi bwivuga vuga namba biri bimenyekane ko ndushe canke narushe je naho mbwiye ko ndushe uja ko byumva rabyo mugabo ndazi muri uyu mwanya napfukamye nkaba hungira sengera ubwoko bwawe ukanteza itiro nkiri yego nasinzira muri audio ni audio y'iminota 40 bishoboka ko nasenze 12 ya mbere ngasenga n'indi 6 cyane mugabe iminota 18 nayikwira ndavuga ni distance nimba nahiriye nimba nagiziki ntibinda nari niherere ndiko ndasengana na Rose na Alice bari bandi ngaha mbwa nkumva mfise imbaraga zo gusenga nkumva mfise iki zo kwirukana iyo myuka mibi ndavuga ni nawe kunegiti hari ico wari kurakora umuntu aja kwinginga gatitiriza iyo je akareka kayumva muri iyi distance nariko ndavuga uje kumukora igitangaza je neterera ciyavuga ati nukuri pe ndamushinja ndamubwira ni Yezu byigeze kumuba ko Yohani 4 ngarabivuze nguna abirezima mu jambo rivuga ngo nimusabera nyine n'umurima ora niwe yarinye n'umurima niwe yarinye n'umurima so uyu kukuntu rero byo kubimbwira bikabatiranye n'ibintu byabaye nizamu ryo hagati ya 6 na 3 nariko nsoma Bibiliya nukuri nahise umubiri urushe ubwonko burushe kuburyo numva kwihweza kamera nko kugusa mwumva nyene mukamenga no kwicara ukamenga no hagarara mbwa nkumva ko atagitero kiri muri jewe nyimbira ngo ni mitwaro myinshi y'abantu nakiriye ejo kejo nakiriye abantu barushe cyane ko hari igiyo nakiriye umuntu arushe hari igihe abaha yagiye ikintu cyari kiri muri yo kikaza kuri jewe ngasigana ikindi kintu kinyeka ku mubiri nawo ugwaye sibyo nagiye kubitagura mu nyuma naratebye hano buse naca kwa muganga nagenda kwa muganga mugubu namaze kubimenya biragaragaza ko Imana iri kiraza gukora ikintu gishasha kuko urumva ibije nabiteguye twaranabivuganye ndasubira mfata ikaramu narenda byandika umuntu yanefunye ngo ko waraye kwijero we nibiki avuga nti ibintu reka ndavyandike niho noshaka kubishikana neza ejo najyanye sahi bizamaze kurenga none urumva nuwo muri Australia muri Arema mu Butaliyani urumva ko nawe yazanye iri jambo risa n'iriko yarizanye kandi arivuzunye kandi tutari kandi n'Imana yanteje kimpa kuyakira ubundi yoje nari nshobora kuyifuta isengesho rikabashikira musigi bitagaragara mugabo nadaditse umutima ndabwira Rozine ntiyongikira kujya rero niko Imana yabishaka kugira ikwereke igihe cyo kuza kukuramira ari ikinyene kugira ngo umuntu agukoreye mu ngata ihanga ry'Imana rishobore ego amen amen nuko rero dutegerezwa gutunganya igisabisho ukuntu dushobora kubigenza nivyo nakubwiye nti ibi turavyigira hamwe turabirabira hamwe niwumva uko vyogenda bigenda uko kandi tunabisengere hari igihe inyishu yozana n'ubundi canke natwe tukayihabwa kugira ngo cyo gituma uko iyo jongiza Imana twayifashe ngi video mukisa ajya kwiyumva akavuga ati nanjye numva afishe impano yabi yo kuvuza ingoma yabi yo kuririmba akavuga ati ndabona ko rimwe mu ndwi arashobora kuvuga ati iki kintu naragisengeye cyatebye kuza nico cyatumye aho nciye za hajya ngiye za Ruyigi za Bambeza Muyinga za Gitega nasiga mvuga ati naba bose baje batoza mugabo habemwe abantu 10 nk'ubunegekanya ku itariki 19 nzoba ndiko gicenero c'Igitega ni kugira ngo numve nari nshaka ubwakera ko ngubi gicenero c'Igitega sibyo bavuga ati ku munsi wa mbere ni twebwe bakamenya ati ku wa mbere naho basije no kwigisha ngasigana nk'amazama 3 gusa ayandi tuwatumenya tuti ari izamu ry'intare sibyo tuwatumenya tuti hari izamu ryo kwigishwa cyangwa gusenga ngiri ryo gusoma ijambo ry'Imana ryo ryari rikwiye gufata abantu tubavuga igicaniro c'Igitega hariho umuntu azi ko aje gutangira izamu akarisoma neza agaca ritanga akitegura komsa amazamu nasubira guceko kandi umugisha uba munini Jesse nawe ngendo bitunganya mugabe iminsi 9 namaze niyugaranye mbere ko Pentecote namaze iminsi 9 niyugaranye numwe amazi gusa nukuvuga nasabye Imana icyo nasabye Imana gihuye niki nasabye Imana man ejo nshobora kuja mu butumwa isidini nshaka kuja mu butumwa mu Rwanda nshaka kuja mu butumwa muri Kenya
kuba ndi mu ndege ngahangana n'izamu rya 3 cyangwa ugasanga ni ngombwa ngo ndarengiza amazamu ndayategekanye ufise abana bangana kuri nk'uko kuri cyane harimo ubugunge ntawe ubyara badakora zana abana bawe ba develop imana bumve nk'izamu ryo hagati ya 6 ni kwa kirisezano rishaje ufise iyo mana tumusengere umwe ava uwundi ava ku munsi umwe amenya ati rendi saa 6 z'ijoro ni jensenga rendi saa 9 ni jensenga rendi saa 10 nibiri tugire babiri basumwe byase noneho simbona nuko byo kwanga kuwa kabiri gutyo kuwa gatatu gutyo cyasanga iminsi ndwi wumva ingana imana yabitunganije bihuye n'intaruzi hari amen nokore wabyumvise isima rero twaje kugira ngo dutunganye igisabisho bisigura rero ufise iyo mpano wumva avuga ati singombwa ngo bari ngahe Bujumbura singombwa bari ngahe kugira iki ni gicaniro international naho yo uwo muri Alemanya tukamenya ati size nizi aziza mu duno amen byari ibyo biyumbere bace banyine yego bakwandikire noneho rero ciye numva uwa mbere ngo ni Alice Kezimana nukuvuga ndashobora mbere sinzi uko tujya gusozera kuko ubundi je sinzi gufata imineneko ikintu kizanywe n'Imana kuko nanje ubwanje nararyamye nikangura umenga nosoma ijambo ry'Imana ngashira kuri stati sinamenye ko komera Kristo ni muzima itanguye gushikaho umuntu w'igitabwa nka jewe uwo musingiye abantu barenga amajanani n'abakozi Imana dufishe ku isi sibyo nukuvuga canke mu Burundi nukuvuga rero sishaka kwifata mineneko cyo nimero ndayugura recording ugomba ku develop iyo mana dutegekanye umwanya wo kubasengera hamwe mwose avuga ati rizamiri nzokora komsa ingabirano y'Imana yego murakoze narinzi rero kusanzwe ufise programme yawe direndiyo dimanche nico gituma twavuga tutireka tuze tubiganire hama tubisenge hama turabe yuko dushobora kugororeramwe muri iyo programme yawe usanganye nuko rero twabifashe kavuga ati rendi mercredi hakabiki ikintu canke rendi uzokora iki umunsi w'ijambo ry'Imana ariko twari twashatse yuko hinjiramo n'akantu karuwanje akantu karuwanje ikintu namaze kubona uraremerwa kandi hariho abantu arindi message yaje kandi jewe nkiza niyo nari narabonye nkiza ngaho bwa mbere nabona uri umuntu utari wo kwegerwa n'umuntu ari we wese nabona uri umuntu w'igitinyi nimba bishika umuntu agiye kwa president bigashika akabanza kwandiketa akazosaba audience bakamusopa guhera hariya kandi yarazi ko atakintu yogenda kugira agire kibi mugabo bakamusopa guhera hariya gushika azoshikirwe mbega uyu nawe president arungitswe n'ijuru kugira ngo imubike mwabanga yayo nawe icubahiro ciwe cyo garukira hehe ayaje nitwogereza nidushatse kuvuga icubahiro kanaka ndakigusigurira si icubahiro cyo gutera ibitinyiro ngo ntuboneke canke ntugende gute ni impuhwe y'abantu batandukanye ushobora kwakira harimo abaje barungitswe kugira ngo bapfisha ubusa canke bagabanye amavuta yabo ariko barabona bahabwa ibimenyetso ego reka ndaguha akarorero akakaroro kawe umwe yatwereka ati nagize gutya muntu nzeye uriko urabira abahari byo ari kubona muga uba wiyariye n'ikindi kintu kanaka muri cyo gihe naho cyo hariho abantu nabo bari mwizo muga Imana irungika reka ndaguha akarorero ico oye nikikuruhishe gose ubundi nawo umutima Imana yampaye kundi cyubahira sinari ndashatse kuvuga icubahiro ndacyakubwira wana nkuko twakira abantu nta n'umusi numwe muri amine bajya ngo ndayicareko kandi yamari protocole mufishe abariyo partirika makuze na table d'honneur sibyo misi yose sindaronka n'uwo mwanya wo kucana umusi no buherutse nitwe twayibonye kwihari voilà nurumva ngo mamagaze umanigisha nza kwakira no muri sindaronka umwanya nukuvuga kandi Imana isanzwe iri muri jewe mba numva icubahiro canje kiri mu kubana n'urya muntu mbona umenga bwirizwa kunyuba abantu b'imyuka mibi ndabyumva nani protocole ngombwa ku bakozi b'Imana mugabo giye je ntandukanye n'abakozi b'Imana okay ndaguha akarorero ngaje maze kwakira abantu ugasanga umuntu wa mbere nakiriye nga niwe yanyemeje ko mfite umumugaro wo gukorera Imana yari umugore w'imishatsi myiza nkuko kwa mudamu agaragara nk'umu intellectuel azampenda araza Imana ibima guhera saa 9 ndasenga biranga ngira diare mu buzima bwanje diare nevomishema ni basi kugwara jewe atari kwa muganga ndamfisinda ubundi ntabwo afite umubiri gwaragurika
uwo mugore imburira haba kandi yari yaramuramuka zanje ngaha sigaruka gupfaka nukuvuga ikintu cyabaye n'igiki je uwo mudamu maze kumakira ndamuzimana mugara afise double mission kandi yikomeye yari yiyo kuronka makuru kwandagaza umuti nukuvuga iya bimana itari kumwe nanje nta nuko hari n'umuntu yebwe atangure kungenda nta nirido nari mvize nari intebe nari mvize kiretse tu plastique nari nawe ubugi umuntu wa mbere yakoreye mu gishangani Theodosi murumuna wanje yanguriye plastique umunano menga nukuvuga iki yakirese isase nkani biravuga ati kizovamo kizobice n'ubwandi guru dutebuzokoze kuko ncitsi nobwe narakenye birenze uretse ikintu cyaba uwo mugore sanga ibyo yavuze byose yamenze mugace sanga muri jewe ntihari ikintu bisanzwe ku buryo kumuha amafaranga gusa yaransabye yamenze ko umugabo ari muri documentation ngo bamukubita bamuhaye ngo ibitoro wiki ambwira ko abana bagera bamupfire ko n'inzara sinateka nga abana baza muri weekend gusa ndabwira ni mupfaso naco mfise ngamo nafise amafaranga 170 umenga ko namuhaye amarese namuhaye 40 sigana 20 nasiganye 20 practically chakot numva mpawe Deborah Keys sindi wari umuzi w'amafungo numva ati ntunywe cyane zimana umushitsi no muri mukaza we yaka yarega ibyo yarazanye byabaye mu ntege neza muri mukaza je niwe yaciye agora kuboko nukuvuga iki wa mugora kigenda mwerekeje ndamugira uko natura amaraso ya Kristo ndamufata ntacyo mfise ndakwima tora nsize muri iti wari nyene imezi tiri wa gusa ni yarishashe neza ngukwana kubereye no kuvuga ndamubwira nisigariza 20000 ndamuha karani nimba ari 70 namuha 50 nimba ari 60 namuha karani simbyibuka neza imana nikimora ndamubwira cyana kiri kiganza ciwe ngira nkukunda cyurika kiganza ciwe kije hagati ibiganza byanje bibiri ndamubwira ni uko nguhaye abariki imana zo guheza gira nawe uzoroha abandi nkubereye igikono uyu munsi kandi imisi 8 yose ngiye kukubera igikono uzokwa muzutore amafaranga yarashe buri munsi gushika umunsi imana gutabaye gushika imisi 8 here kandi imana izoba yagutabaye uwo mugore yaragarutse kandi uwo mugore yazanywe n'ishimyuka mibi kuko yaje ambwira ngo urumva sheri ngo je ngo twamenyenye cyo twegera ubujambo umuntu ariko arabuvuga ndamwihweza mu mutima ntanamubwiye ngo abyumve kavuga n'amaso ya Kristo gutwite ku buryo wowe nyene unyanga none yaragarutse kandi yaje ambwira ngo inzungo cyagiye inzungo bayiturira nga nari ndamaze nk'amezi 2 aza kumbwira ibintu byabaye nkiri muri Oman ngo niho yamboneye niho yamenye namaje ntiwamenyeye araza haravuga abakozi b'Imana ni wumva umuntu avuga na mukozi w'Imana uzomenye ko nawe urenganya kuvuga tuzomushigikira ngurumva ngo twe ngo dusengera ngo ngura ntangaje wiki niki ngo mbega ni dino ya CD no muvuka urabyumva bisigura rero n'ubuherutse no kuvuga jiyo haje umuntu mu ndaro nk'ibimenyetso urana hanu nka ari climatize aho zisazi ndaronke iyo haje umuntu ndaronke ikimenyetso swate misazi umusiba ndaronka ikimenyetso cy'inyamaswa manzi nanjye isengesho kandi cyo kuvugira isengesho nkabona ko utaryakiriye cyangwa bayikindi kintu urumva rero icyo uhumore ndashima Imana urumva ko ibyo niyumviriye ahubwo mfise Imana iri muri jewe niyo kwegera bagenye n'umupfumu n'umurozi ntuzotinye kumuprotokolo ahubwo mbere aboye nayikugishikako navuze ko bonaza mbere naco gituma navuze nti arakwiye kubaho umunsi w'amasengesho na ruwanje abo sinanyishatse ko twobiruka naje twatiko turakora oya gusa kandi nurumva ko naje birahuye shimiye Imana umva ko abantu bamaze kuba kandi nawe bamaze kubibona dushimiye Imana rero ko yagushizemwo iyo antibar amina rero kuba twakugira impuwe ni muri kwa rukundo ni muri kwa kundi dukeneye ko twokurambana hari n'abana bacu bahirwa ko bazosanga nabo ari twavomye bakaturamira nabo bakakuramira kandi ntunabwire gose burya nabyize nanjye sinkijejare kuko hari igihe hazoza ikiri hejuru yico nabonye sinkijejare bibaho carenze kiza tukagenda tukivuga ko gutya twari twiyumviriye ko twogira muri abantu Imana yozana hategeza ko abantu bari protocol abantu hanyuma kandi umuntu wa protocol n'ubuye ngo icarajye urindire buramwumviza ko nawe uro wicanira hari igihe usanga nawe ushoboye kumuhinyisha none ndagoye nk'akarorero nka mu mama papa meka yigira gusanga ngaho gahurira ngaho yaramufashije ubu nta nkumbu zirezira gufitiye kuko twarahuye turiranwa n'ubu yafise ikibazo arambaza ako kabaye akarorero kandi baratekanye hari n'ikishimana imaze gukora mu rugo kwiwe
ukabona ko hari akantu kamaze kwiyongera ni muri ubwo buryo turi hano mu mwanya twaretse umwanya tukicara hano abantu tukabumviriza nawe urari mu rugo wore mu rugo hamundi munsi ubundi umuntu afise impano yo kwigisha akigisha nawe ukaronka umwanya wo kumva uti kumva bya bindi banyumviza biryoha gutya canke imeze gutya nawe ukumva usubiye kubakwa uri kurafashirizwamwo ukumva igaze ngo niso nibyo nayo naje sinamubonye Richard urana yari yimirije vere ku passion naho ikiba cabaye ujya musaza ngaha ntabwo nanzi ko ndamuzana ngaha twaravuganye tiko turayaga namaze no kubona umurondero mu avoka numva ijwi rimbiye muri jewe ngo mbega ujya ntuzi ko atarusha bisa kuja mu mutungane ngo hangane n'abacamanza cada kimubwira uko nyene canumva hari undi muntu yarayakimubwiye aca abwira umwavoka yaranzaniye kandi jene namurangiye yaranzaniye ivyo yanditse ngo tuje kubidepose amubwira ati bihitanize naka canabwira nti mumuriha amahera yavyanditseko ubireke urumva niho hajya yaca naca namubwira nti urazi rero ntiwaba uraza ni nuko utaza ahantu hari abamwitenga ni gusa nuko utagira WhatsApp wogi no gushize muri groupe y'umuntu hajya mwitenga kugira ngo turasenga wumve ntahe z'abandi bantu zogufasha acambira ngo ahubwo njana nzomubaza ngoya ngo ubunyene ngo va ukazunjana mpeva nduka kandi sinaduze kandi imisi yari ihari kandi bayihaye umuntu ahubwo ibuka ingene mu buzima bwa sine bwave muri studio kandi umengamiruka hanze ujya musi ingene sine bwave muri studio mwaje musanga avuye muri nahe ya divine numva divine nkunze ku mutima ko hari ibintu biri ngombwa biri mu nzu ndi butegereze kumuha n'amaso mu yandi numva divine nta muntu bari bwazi Imana jewe turi kumwe numva yo fungura turi kumwe ndamubona andaba je mugabo ndanagerageza naco kirungu niryo kurya meruka kurya ndanagerageza ndora ko umuceri mwe nimaze musanga tuko turafungura nta n'umuzi n'umwe bwa fungure ko kandi naye ya divine twe ntabwo twari bwayumvirize ariko niyo Richard yacazanye yacimera nk'aho umwuka n'amafaranga namuhaye ni wowe yamaye rero ibi ko n'amafaranga ndarenga hari abantu Imana ishaka guha passion anticipe atari uko bataye akazi ngo barakazi hari ubundi muntu yabivuze kandi araja kubyumva ndabizi umugabo yitwa Diogene n'umupolisi sigo yazanye ikiganiro kuri kamera canyuze abantu ngaha ni wa muntu amaze kuzana n'umuryango we bakarara ngaha yaje kabiri rimwe yarizanye yakabiri bazana n'umuryango we mudamu we n'abana babiri ni kuvuga niwe yavuze ati erega jewe ndumva ko passion yanjye kiraza kandi ngomba kuba kugica ngomba gukorera Imana abandi barondera inka bazoca baragira muri passion sinabyumva jewe ego pe Imana igomba ndabizi ko ndakubyumva ranagira nakubanje batahevye akazi kubera kugaheba utaba nico gituma ngo nturize biya ariko Imana nigiye kubihera passion anticipe atabyo basabye atari byo bazi bisanga umengo bari barengane ariko baje ngaho hagera ishara rimwe uzomba ari nabo bandi barahari rero nico Mana bikore mu izina rya Yesu Kristo ico nyotewe no kubwoko bw'Imana bazogira kandi ahantu umenye ngo hazomugisha amina ko wewe twame tubona ubugiye kuza kwambuka urondere passport diplomatique uzuragende bari bakumvira hari yabakubone ha mugaruka kandi uzosanga igicano gicana uribuka abantu baba dusanga butaka nguje mwije wongera ugaruke tukubone jenye nibaniri niyo mpamvu rero uzangazi ko hari abantu benshi bazomugisha kugira ngo ushikire ndabizi ko batabwira bazobyara ni munini cyane ndabizi ko ingumba zizobyara ndabizi ko abashomeri ndabizi kandi ko Burundi uzogira umugisha n'izina cyane igicano nicyo gituma rero ibyo ariko ndakubwira urasanga hariho baburi intambara cyangwa bareka Imana igomba yideside ndayiburaniriza muri Ezekiel 14 nacyo bitwaye kuko iravuga ati nyotegwa uze mu mari yo nyota kandi amazi nzoshira muri wewe azotembera ku gihugu cyawe kigira umugisha amen nuko rero ibintu bigiye kugenda nukuri abantu Imana igiye kubazana ariko tangura uzobona baza impano zirasanzaye zira hano hari abandi abo banyedetse ati abantu batonda ngaho baje gusenga niyo baza gusenga nawe bajya bakwedetse Imana iravuga ngo nubikigugu ndakureka oya bajya bakwedetse bajya bakwedetse niyo bazohira mugabo sinamenye byahereye reka niyo bazohira bagushingira intara kubera nk'umukuru w'umutumba niwe tuzakumbwira ngo reka twe ngo hariho ikimenyetso bakubye bakuvuga ngo turavuga ati sawa
wewe waje kwatira intebe tukubona tubwire wasanze turiko turasenga wasanze turiko tugira iki mugano uko bataramenya gusenga icyo urumva bari babedetse ngo baraje ngagira ati sawa we nawe ntitwakubonye je gusa icyo ntatahura simbona ingene ekleziya canke uyiserukiye mu gace kanaka deja ni wajejwe kwegeranya imitima yari kubanza kuhashika akabona ivyo bintu kuko igihe azofatira ko byo cyubahiro cyabo naco ndikibakundira ngo nicyo mukundira kuzanga oya biramukundira abaje kuverifya ukuri cyamwe ngafuma je muri sport abaje kuverifya ukuri kugira ngo niyankira umuntu amwankira ico yabonye kuko uri hafi yiwe avuge n'ijambo kuko ryo nkuri cyabo hari umusaseredoti yaje ngaha ku Pentecote yarasanzwe aziko n'uwigiteka kityo gutangaza abo mu yandi madiyoseze mugende benshi bagendera ngaha avuga ngo ndamubaza ni none icyankora n'igiki nzoje gucireka avuga ngo ahubwo ngo usanga ngo nk'ubu abyakira mu ba Kristo tikaba nk'umukristo ari Jeruza gace none uri umubyeyi ni bwiza ko kumva ibintu bwiwe n'umuko cyangwa umuntu runaka utufatira igihano umwana wawe oya arumva ankora umubyeyi wo mu mwuka ijambo ry'Imana yavuga ngo umunyeshari niwe murozi ajambwa ata yari kugushikira wasi umurozi ahubwo ni mukuru w'umurozi kuko ishari niryo ryatangwe kuba kuri Kayini y'icabere kandi n'ubundi Satani yuzuye Kayini nuko nukuri ivyo jembo nabitagutera ubwoba sinumva ubwoba hari ubwoba afise kandi wanga kubikora kuko uri muhira nanabuze ntibazoza ahubwo abakristo banumira muri ruwanje wabo nje muri ruwanje wawe nta mwanya w'uwo mugabo ugenda nabaronka nasabye Imana ngo ime deplacement kugira ngo nimba ruwanje iba ngaho nzori ngenda muri ruwanje binyoroye ngenda n'umwanya muto n'umwanya kubera urumva iyo ufise deplacement urugendo rw'isaha urumva ko urugenda iminota 5 canke 10 ni kuvuga ucukorera hata mutwe iwacu mugahahe ibajedi urumva nkana je nzalizira ngaho no ngaho murubirizira leta iseze turagira ruwanje kandi biba bimeze neza je ngo hari ibintu ninyereka madame Radekonde neje ngo barigeze kunsohora muri korali barambira ngo ntuzogaruka kamera barambira ngo ntuzogaruka umaje kubibaza ingena umwana w'umuntu mbega wewe wamusohoye wiravye usanga urera ijambo ry'Imana tubuza kuba Kristo Yezu wera wasanga umusambanyi yamusanze ku robine nawe yirere abanyene nibo bo kuza none nibaguma biyeza bakibwira ko bera baguma imbere abacumuzi bazoza gute kandi aribo Yezu ahubwo ico ninya ntukizi ninya ko je basinanga ndanga umuntu mvogera mu kintu cyiwe so Imana nishobora kugutuma ego bayiremera batuma bagiye gukubitwa ngo ni no kugira mugabo yatanze ingabo nyinshi ngo tupfe ko bwacu none abo bantu numva ko bo bahungabanije ngani tutabahungabanya naho bizogenda gute oya nitwagomba oya seka ahubwo no mupatiri mubonane rega so ubundi muvugane bitewe bishike no kwa musenyera menye ibyo ukora musenyeri wowe ko nagukiwe kwisi yose musenyeri uyu ni agutuma ushikira n'ubundi numva ni umwana musenyeri w'ibujumbura bishwanzo koreye muri akareke oya simpaka gutuma uramubwira ati impanye muri je niki kandi aciye akubwira ngo ndaguhagaritse nawe aguhagaritse ucusiga rwana n'uwo muvumo muze mugira ubwenge social media abantu bagenye bariko bigisha guteka abandi bigisha guhinga imishatsi abandi bigisha kwambara neza hariho nabigisha ibishirasoni hariho abagirane nta muntu ariko arabahungabanya ubu ngubu two kwibera nk'agati tukibera nka Eliya atawuzi isa atawuzi nyina byo babyishiki ko ata muntu wimira mu idini nkubonye n'uraza bamizima bamaze kugarukana ukwemera muri ekleziya n'abandi basi dufate izinyigisho ziwawe kanigumire kuri social media abeshi bari bafise kwibaza habo kutari n'umukatolika ndi umukatolika kandi nzokwama niwe hari abagira ibibazo ngo ko nakubitumetso k'umusaraba je ngira ibiganiro byinshi sinoguma mu bitumetso urumva rero bari bazi ko utari umukatolika kandi si cyo kisi mugabo mu nyuma bumva bararyohewe eka bajya baryohewe n'inyigisho ziwawe ni ukuvuga ko to utari baba bafise umwuka wo gutana iryo dini bakiruka iyo izo mpano ahubwo rero ekleziya burya ngaho muyigumirije abakristo gusumba nuko batananye jewe none sinakubariye twe groupe twatanguriye mbonana ntuze na barisharije yakubariye
twarasenga ku rugero ndazi ko ata muntu yavuga ko tutasenga twarasenga ku rugero rwo hejuru ndafise amatemonyanje y'abantu bangahe twasenge barivuje byaranse baraheka abana jewe ndakubwira musaza wanje aho niho ngo here ndakubwira umudamu w'Igiteka ndakubwira Claudine bamongaga naho umuntu mano mukuzanira yabwiwe n'umukongomani ngo ujye mukobwa naka nagusengera uzovyara aca nyiruka ko turi kugira nanjye ndamuhunga aravuga nti uwo muntu yashatse kunteranya ngoya ndamubwira nti basi uzoze tugere kuri Mose yari Martin ngera ndamwumviriza narishare nayo nagiye jenye ariko yavuye avyara umugabo akora muri Regitete nubavuga ati yo ntashaka kumpera abo bantu barishu jewe ujya muhungu yaje hano yarafise muri we ukuntu ubona umengana numye arababaye yari yavyaye abana by'abakobwa mugaje numva umengo ko musaza wanje mukuru mbega yemeye agaca bugufi nkamusengera akamuronka uwe ndamugire gute ko nani byagabirire ko dufitaniye ariko umunsi umwe ndamuhenda nti ari umuporoti yakunumye yari yakuterere kandi yavuga bose message yo gusenga kazovyana cyo gihe ntiyanyishuye mugabo umunsi umwe arava ko kaza aravuga ati ndangira nimero za hahana avuga ati burya jena ari umuntu nabeshe ko umuntu ariko sibyo ntabare ntumpemuke ngo mbaze ndamukwereke turavuga ntacyo bitwaye Imana iraza kumutabara ca ndahamurangira aca ateba kumwakira nanje afata moto ndagenda casanga rero nyamupasiteri yari muhiriwe ahaba acahamagara ndazi iyo diazona yumva ntacyo bitwaye hanyuma acahamagara abandi bantu babiri basenga hamwe ico gihe abanza kutugaburira igitoke cyo mu gitondo turarya twegeye kurya turasenga dusenze mu mutima hakumva ati Mana simba ndamaramariye nagize kubesha ko ba muntu yatamuntu ariko cyane nifuza nuko mu mwana w'umuhungu kandi uwo mwana aramufisa ari uwo muhungu Imana yaramumuhaye rero narumva ndamwibwire je ntivyo gukunda ngurumva Imana yaramwishuriye hanyuma uwo mwana aranagwara ingwara kweri yobeye aranze aragwarira muri maternité jewe numva umengo uyu mwana jewe nyene naho umengo sindi nyina mpagwa ko nsubira kuba nyina ndamusabye batisimu abatizwa ari mu bitaro yaciye kiratanu barakomeye niye bw'abatizwa ya sinagira aho ninjira ngo ndegeke yumva umengo yagira umunsi mukuru cyane ko yavyaye umwana tarafise azatereka tumire muga nanje nkumva umengo ntibikwiye ko amenyesha isi ko hari icyaje kandi uwo muntu atari uwisi cyari cyangwa cy'ubwami bw'Imana uwo namengo papa meka niwe yahavuye atanga ikete abapare uwo mwana wa mwana kujya twamwibungenze mu vyiyumviro abagaritsi wacu ariko namahoro menshi rero ni muri ico gihe abataronse ivyo izi ngabire zingaha batareka ngo zikore uko zishaka mu mwidegemvyo nico gituma bumva baremerewe cyangwa bakumva kuganira mu kabati ugasanga umwe ageze hariya mu idini munayiko ndakubwira muri abo bantu nibaza ko ari je narishare dusigaye turi abakatolika gusa bahavuye bagenda bavuze twebwe ni insiguro turiko turasigurirwa ntiduhagije ati mugabo turashima twarafashijwe ibyo twakuye mu bitandukanye nibareke rero umuntu wese akoresha impano yiwe akorera aho nyene ari Imana ibera hose carimwe kuko abaho nadini nari Imana idafizemo umukene mbega idini ry'umuntu nijyaye ko ari umutima w'umuntu kushaka kwinjira na muri iyo katolika ufashe imvubyi n'abapfakazi wambwira ko uri katolika gute winjiye muri katolika uvuye ku mupfumu ucija ku mupfumu ucija mu rindi ukavangavanga uri umukatolika nkaho umukatolika w'umukatolika uyivuyemo umva yugenda si ubwinshi bw'igitigije numva tworondera ahubwo ni ubwinshi bw'ico tumara iyi si nico je ndiko ndumva nico gituma rero sinumva umengo bazokwirukana ariko batazo imisi yawe amen se bayifise mu kiganza mbeho ndakwibara nofukirukana Yohani bamuteye nk'iryo babyeyi urya mwana urya yaje ngaha nyene divine ariko arakubwira ivyamubayeko ukumva hariho abari batumiriwe ahubwo kuzotuma ubuzima bwiwe bwobaho bari hahandi ari nawe nk'uryo guhunga ko yose bamwirukanye nibo bamwirukanye rero hariho abantu bakubohera ngaha sinzi icyo baba bashaka nibareke ivyiyumviro bija habona kubera mutima mweranda yaramaze kwagura yaramaze gutanga izindi ngabe kayega nayo yarabivuze ati nzobarukira mutima mweranda kandi azobibutsa ibyo nari naravuze azobabwira n'ibindi byinshi ivyo bindi byinshi rero byaraje ni biriko biratutubiza biseseka rero sishaka kuvuga byinshi urana niyongira umuntu yagira ati ndende hari gihe bishika ugasanga abantu bararambiwe batayiheje cimbiro canje wacumvise kwarukuza kukuramira kwarukuza gushiramo utundi tuntu
sinona twita n'utuntu indinganizo ni bimwe Richard yakubwira ati ibintu bibe orient ukuntu bibe kanalize uronka umwanya abandi nabo bakuramire rya jambo wavugira muri Oman numva uvyihweza ukihari kwa kundi ko umuvyeyi avuga ati nukuri simpfuye ndasinziriye ico gi nayo ubuye woshika n'ahantu tiyo umvise n'urufudodo itiyo mana nyongera iminsi bijya bintu sinabwa bitunganye ariko hano zovuga ati jewe ndasinziriye kuko ibintu nabitunganije naco nakoze urumva ko nikuri udatinya n'ubwo rufuvuga ati imyaka 2 yawe kwiye ariko Imana nasabye Imana komeje amashuri nzokora imyaka 2 ngacyo Imana sico sinumva ko nobaho ncumura izi kwirondera igitambo imyaka 2 yageze nabwiye umwana w'umukobwa njamira umwana w'umukobwa umugabo wanje ubundi nakabuto gaterinda y'abakobwa afise nimbyara hanze n'ibisore gusa aza kugira ngo Imana ibone ko ncunguwe no mwana w'umukobwa ndamwiweza mu byanga ariko yonga n'amaberebere yanje aracomoka aragenda Imana yongeye igitambo nagiye kubimenya mu nyuma ku mwana wanje nawe amuroze gusa habaye ubu intandaro y'urufugo yanka kumuvura aruruinja ruri mu niko babimeze bari program n'urugano rwapfuye kugira ngo haze nyinshi azokongera kuvuka araje avuka ubu ufise abana benshi ora nyine urabafise oya mbega ninde yabimbwiye hagumenga ni wowe nyine umbwiye ngo Imana iri muri jewe uzokorera mu mwana wanje avuga nino hari umwana w'umukobwa Imana izozana kuri iki gicaniro atari kagwana no kubaka no kubyara abana bo mu birugo kuko ntawo bakuri iki gicaniro agihagarariye arongo afise umugabo n'abana ajya kwanza inzoya ntigikunda ndabibabwiye ntigikunda none nabisanze no muri Acteurs Apôtres mugabo yizankingi iziko uravuga mwavuga ati kwa 4 kuwa 6 kuwa Mungu sibyo nuvuga igicaniro gihagararirwa n'umuntu urasaba ko atakandi kazi nakamuje gukora Imana ikiri kuzanira abapasiyone bashaka amina bigasaba ko ari wowe undameze nka Paulo umwe ameze nka Petero amaze gukurikira Kristo yarangiye kumubwira ngo buryo umugore arakumbuye kwabirwa nanje numva byanse haraho mugeze mubona Petero imyaka 3 yigeze apana Kristo yavuze ati abafise abagore bita abagore babo ariko abatagira abagore bita ivy'Imana ariko Petero arafise umugore ko hari hano Kristo yakijije inabukwe inabukwe umuntu ni nyina uwo bubakanye sibyo nukuvuga rero bisaba uwo muntu azoba yahibye ubuzima bwe akavuga ati icyo ngiye kuba niki mugabo akagira abandi bamuramira barimo no mu bindi babigisha bakora mu banke bafishe inshingano mu rugo bagize iki bamuramira mugazo kwa mari y'umucoordinateur coordinatrice ni coordinatrice ni yere kwa famille amen ni coordinatrice rero wanache mbwira tuzomuzane kugira ngo mbone ko hanje ni wari bavuze ngo dusubwo n'umwana wanje ndabwira ni umuhungu babiri b'amaraso office nawe urimo ni buri dorere uwo mwikeka mugabo woye azo umwana w'umukobwa Imana izoza navuga ati uwanje ego uwo mwanya rero muri iyo ndinganizo yawe ivyiyumviro nibyo turonka umwanya w'agacerere twadore dutangarire ubuninahazwa bw'Imana ububasha bwayo ubukuru n'ubwaguke bwayo twitegereze ivyo yaremye tuyihimbaze kandi nico gisabisho kinini bebyo abishoboka ko ushobora kugira adoration utabona Yesu muri yo gusansura ego bisigura ko Imana mugiye wasomye ijambo Imana ibera hose icari no Yesu niwe jambo niwe jambo so rya jambo uraza ngene bagenzirikana ukavuga ati Imana nikwenda kuri naza kuko anita suku ikirere kijurira Imana umuntu yashoye kugira kiriya kirere kiri ariya gutembera ujya mugoruka akabukura akagakira umugongo ego ese nibo bariko barumva ijambo ryawo akira umugongo uwo mwanya wo kuba muri wo kabana n'Imana kandi Imana yavuze ko ahantu ari riba nyiriba kandi kwiriba nico gituma twavuze ati yarabivuze ego Imana yavuze ko ngaha ari riba nyiriba nico gituma hazobaho twavuze ego ico na cyane ko ari riba hano hantu hakwiye kuba rero aba intercessor kuko kwiriba haba barahari ega aba intercessor baba ibyo byose babasaba ibyo bagaburira ari abana babashize muhira nene ndabikora baza gupfira ngaho ibyo reka kwiganyira ivyo hari ni urushaje Imana ranano byeko n'umuntu mwe mwavuye nga yanyandikiye message imwe gusa
kandi Imana imuhe umugisha yongere imuhe umugisha kuko ni umukristo nta na contact ntituganira kenshi ni umukristo yazanye n'ibintu inyuma urabona ko ku Pentecote ibintu byose byaheze tukabitanga irya stock y'ubutumwa nta na kimwe cyari acaza azanye imifuka ibiri y'impuzu z'abajyagwa muntwarire mu rugo azana umufuko w'ibirato byiza harimwo bishasha urumva numva koze ku mutima wanje birahari bakibugura bakwereka message bako niturabitanga rero nzamona yanyandikiye kana mwifurije umugisha kandi uhishije narapfukamye ndasenga ndagira n'igipfungo kubwiye ndamubona yandikiye ngo Imana ngugiye kukubakira amen ndavuga bya bintu n'abantu bataguye kuvuga twari tuvuye hano babikubariye mwari muvuye ngaha inaya divine yari nujya musiba mwebwe mwari muvuye ngaha muhejeje umusozi munini amwira ngo zongo Imana ngo izogwa ngo uzazi uri umusozi munini none Imana umezo kandi uwo musozi munini kandi nka Imana izobikora yego uwo musozi munini uzogwaka ikintu mengo ni sare yego hama kwiyo sare hazoba hari icumba ushaka kuja mugafuka mugasenga Imana abo abantu bazore bahahurira bagire ruwanje basenga Imana bazoruhuka bahageze yabayita umunara ni umusozi abacamanza 9 kandi yari umugore yego yari umugore abacamanza 9 ngo yari maraka yo ntabwo sishobora gutinya bazi umwasi bugeni wakugeza imbere y'Imana erime kandi no chimanitare kwenaka nono sinabasi ko barugiye cyabo cyukutamenya no kuvuga erimereki ngo abumereki ngo yaraza agaturira abantu mu munara wundi musi umugore aravuga ati hari wundi munara ugiye koza ajamo abantu bahungiramo mugabo ongera kumubona bacishije mu idirisha ariko arazana ibitoke ibikaratusi kugira abaturiremo bapfire matabushobora kuberuka umugore muzima ngo arazatora ingashira aratera igwamuka mu mugahanga mu ruhore ho acara we bamwe bose bamufasha nabo baci barahunga baragenda bahembugo ori ingashira n'amasengesho cyose urumva ko bihari n'umusozi munini uzobaka ikintu kimeze nka sare nini kuko abantu bazokwegeranira bazo bari benshi mugabo hantu hazobariho icumba uwo musozi uzoba mu Burundi yego mugani ruguru ariko nituramenya ikibanza canke intara ariko ni ruguru kandi n'umusozi munini umeze neza uzokuba ku sare nini muri iyo sare hari icumba abaza bashitseyo basenga kugira bitegure kwakira abo bantu ariho uzovuga ati abazobishobora tuzohurira hana sare mwateguye ikintu kanaka iyo ni message nuko rero Mana ntuzongorera ubwenge nshaka gupfukama ndagusenge ijambo ryawe rigere no kubatari aho mbona uzobyiyubakire mbona ubinereka mu bonetse ko ari Imana je kukubakira yewe yarabivuze uwo muvyeyi pe Imana imuhe umugisha rwose imuhe umugisha cyane nasanze no kuwa kane maranye imisi abantu benshi ntajya muri telefone kandi sasanga yarambwiye ngo ndakuvugisha ngabo usanga nyene nibyakunze namandikiye wewe wumva namusangiye hariho n'undi muntu yambwiye no munsi ko azozana impuzu kugira amagi ya 10 nakuzani yabimbye ko azozana samedi namweretse azozishira yaramaze no kuzizana genda mu aya nta muzere bwazana yego pe icyaniro cya rodiseti oya wobitiranije oya ari no musa ingeza kwereke hajya abantu barwikanye 12 ugiye atanze 10 cya menshi umwe ubwa mbere niwe yakubwiye zayo narinzi ngo nuga caramubwira ni wo bugize neza kuko hariho nabandi je nabonye bakeneye impuzu ariko ntaretse ko ari zihari niyo azizana ngo muze mu ndare gusa ngo zese ntibinukira ikibazo ni bizaba bishitse ni nubo ni wandike uwo twavuganye namwese ntahana azozishisho gihatozizana niyo zizana zoheza ndazizana rero nuko hama yarakubariye ujya munsi ati hariho abantu bazoza ibibazo bikaba byinshi nk'abo banywe ngo baje gukanga banze barabe ko kwemera kwambega kugira he ibintu two mukanga yo bihebo nivyo rero bizoba hama bihite hama igikorwa kibandanye hama bamenye bo bagwanye wari none aje kumera Kristo ni muzima naye naho no bandi mu mimba ko ndayivugira rero abatuye nisaba bibiliya gusa na je
Sanyene yari sisi ndasakuza ndambona ngo nkamene. Hariya bariyo Ari sengo twoja. na namwe amen nawe wa mukobwa wo kugicana singuye siwe gari Sibe ko Imana izoyiprogrammira muri wo mwana w'Imana. rero ni byiza ko tuzotangarira ubwo bunini nahazwa ubwo bwiza n'ubwaguke n'ubwayo nayo ikanezerwa idufungurira byinshi nayo ikikera imfungurwa z'Imana n'amashini Akwambia ni alisenye. Urazi bitu. Urumva umwana w'umukobwa wanje wifura yesa na inasenga. Kandi abantu bose bazi muri mukazanje wo mubikira. Baje ngaho bavuga ngo sanalize. Bimaze kuvuga wo. Uzarisa agaca byanga kubera yumvise histoire ziye. Ngaro ibyo nawe bihuriye. Oya kuva nkitangura kukubona. Umunsi wa mbere ntangura kuzanga. Uhese ubimbwira bari bicenga. Kandi rero uwo mwana wanje w'ifuranje yasa na inasenga. Umwanya umwe wamenga asa na musaza wanje w'umuhererezi. Asa na papa. None twarasa gose. Mugabo ndi mwanya yasa na inasenga. Araje za. Umurabye nkuko ariko aravuga nkuko. Canke atekereje tegerangira. Cyakurabye nkuko. Itereke. Ari Shakira. Niwakire nimba wumva. Umenye bina ndiko ndandika. Niwakire n'ubihabwe. Kuko kandi ndiko ndakubwira. Uwo mengo no musi ntibifashe. Mugabo gusa kirazira guhusha umuhamagara. Ariko umuhamagara nibwo butunzi bw'Imana. Birasaba ko uwo muhamagara bumvise mu ntoki zawe. Hazobaho igisabisho. None nzi ko mu batumwa mu gusubiriza abatumwa habaho igisabisho. Kandi ntutora uko ugomba. Nturabona ko kwasi uko hagaze. Oya Imana iritorera. Kuko aha ukuntu twabibonye n'ahantu nakubwiye ko ari riba ariko kandi kwiriba hama abantu bakeneye gutabaza bakeneye gukira ariko haraba n'abantu bakeneye guterera abantu mu iriba nibo babo ndiko ndakubwira kuko aha nagomba kubwire ngo ubu butumwa buzogera kure ku buryo ababi ariko n'intamba binti zizobura kuko hari abazoza ugasanga bakeneye ivyubahiro ntibazi intego yawe bakabanza kugira iki nka kwa kundi bavuga ngo iye nkugasanga umuntu aje guterera ikintu mugashaka cy'inguma ndamuvuga ngume ndamuvuga ndamukomera amashingirane abo rero bazobaho cyo nabyo nibyo niko ndakubwira abo bazobaho bashake ngo wiki abo rero bazogaragarira mu ETSS si ibyo umuntu azoraba kuko azogera igihe habe ba Paulo ni igitutaho bacene barabahita bashije nibyo rero ibyo nivyo bizoranguka mu gihe umuvukano uzokomera ugakometswa ukaguma mu bunywanyi n'Imana hakabaho iyo ndinganizo nziza Imana ikazirahishura bimwe n'ibindi nawe ukaronka akanya ko kuvugana nayo kanayibona je nabonye Imana ishatse yiyereka abantu naye nkaje kugira yeza nyiyereke narinde je ko namandiko ndabisubiramo narinde kugira yeze nyereke mpare niyo narinde Daudi yavuze ngo niki mukama wabonye kuri mwe neza jewe ico gihe nta n'igipfuzi ibiri nari mfise ngo mpuranye yari gipimwe nayimesa mwijoro nkayanikira kara kajipo kakarokara katagoye kumva amasabiri kaba kumva naca nambara ikora ndyamye aje ndakandikira ku mugozi nkagahitana mu gatondo niruka mu isi yasize kare iyo mbisi ntibigeze bamenye ko mfise igipimo bavuga ngo weze mpuzu zaziguma zisa neza kuko nta rimwe babonye ntayambaye mugabo bari bazi ko mfise impuzu zisa ari nyinshi ariko yari n'umugore yenge bitwa Donata ndamwibuka yimaye turi muri Rohero mu gico gihe yari muri Asiatique nayambaye iyo myaka yose ndamaze ariko yazabirenga ko hari abantu bicaye ku ntebe z'imbere aranyereka ndamwibonera iyo rero ndiko ndamuvuga canke iyo ndiko ndasaranga umengo nogira inyota mu vyiwe benshi ntavyo botahura ariko je ndazi ico ntahura hari ibanga yankoreye hari ibintu abavyeyi batari kunkora naho nayo gutanga ikiguzi c'ivyo nzoronguzoganya nzohana ariko niyo mpamvu rero mvuga nti mu magara make y'umuntu Imana yo mwijuru tubabarire ariko kandi ikomeze kudufata akaboko Yesu rumugira neza mu gutanga ntatora uwatera iteka nivyo rero sindi buvuge vyinshi naho bitaba ntivyobura mugabo numva mu majambo magufi icyiyumviro cari ico nari nshaka cari ico hasigaye yuko twohurira hamwe tukaganira tukegeranya bufise bamwe bari hano n'abandi hama ibikorwa tugasenga kugira ngo bitangure
uretse ko no kuwa mbere ari niyo konje ari nziza cyane umuntu yayikoresha karibu rero yego nuko ibindi tuzobiganira tuzobisubiramo ivyo by'abakugwanya by'abagira iki nta muntu agwanya umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana mbega ntuzi ko Yesu yigeze kurungika abatumwa ngo genda ngo mubabatize ngo uzokwemera ngo akabatizwa ngo azokira bagiye basanga bariko baravugisha ngo mbega ngo mukama waturungitse ngo twasanze ngo bariko bavugishwa ngo mu ndimi ngo kandi ngo bavuga ngo kwizina ryawe ngo twahatswe kubanki Yesu agaca yitwengera yaritwengeye ntajo ntiyababwira ngo genda mu banki none abariko bavuga iby'umukama bitanga bikaboneka wewe bankira nkandi esa ubu abantu bamaze guhembuka naho nyene sivyo umuntu aba yifuza uvuga ngo navuga ngo noca naho ucupa abantu bamaze guhembuka hari abantu basumba wa paruwasi barahembuye maze imyaka 40 bamaze guhembuka nukuvuga Imana yaraguye muri twebwe mutima mwenda yaraje twaramuhawe iriba twaramuhawe je namvuga ni Imana yatuzigamye muri ca gihe twasoma ubwuzure bushasha ata Bibiliya dufise banyokuru na bamama na basokuru bakapfa batigeze bihoza Bibiliya muri Katolika ariko twarayisomerwa ariko tumva nito tutumva uno munsi twatuyifise mu biganza ni isengesho twogira ngo abayikeneye bose bayihabwe ahubwo nyene rirakwiye kandi Bibiliya Protestant nzikena reka Imana turi besha abakatolika ariko bariko barahumuka ariko barikangura bava mugabo naho twaba turi beshi ama bibliothèque ama librairie abari menshi ntaho bafuma bagwiza ikitabo nyene cyagize ariko byose ni twebwe nyene ko kubishira ku mavi ngo byose ni ku mavi ni twebwe eklezia ni twebwe nyene kubona ico kitahari tukagifukamira tukakikabaho ikitari cyari kikabaho mana duhe Bibiliya abantu bose bazi gusoma zitunga bazisomere amen nuko rero nta bindi sinzi ko nibaza ko twagiye tuyaga neza dusiguriranira nta kibazo birimo indinganizo simple isanzwe ariko kandi idasanzwe kuko izovyara bidasanzwe amina izovyara bidasanzwe nuko ibisigaye nukumengo tuzovuganira hamwe abo ufise ugicanira ikinda kibonye kinagenda cemera ariyo agisa twarisuzumye turishira ku muzana nyene ne nkakubise ko ari muco urabibona okay uko nenda nagufise no kugicanira ku musabira umusabira icyo ndacemera avyita kunomera sawa nuko nibire ukurira iyo ndinganizo mbega ntinagoye kuwa mbere tuzoza basi nikushira uwo musi yego wa launch n'isaha ushobora gufasha abantu batandukanye ibisigaye nabwo wanje n'uvumenga ufume bavandire ntangorane kubera ikisamida abantu bafise imanza yego nta kibazo bandire DPM yari nibadufunga nta kibazo twaduhiriye mugabe igihugu cyacu kirimo umutekano barakubaza impamvu uriko urakora ikintu bijya Burundi abantu benshi babajijwe no gusenga kandi atategeko ry'igihugu tuviyoye burya si kenshi leta ikunda gufunga ubwo busho burya butsa buriko burugago Imana yo mwijuru jewe banamfunze bampura gusenga no kuri babana baye hari ibicumuro bica isi nibaza nka president ndayishimiye ko yakomera ko mufungo mwari ko murasenga bazi ngene ngiye kuyereka arigisha visi ya Bibiliya Bibiliya njigituma ndayikona nukuri se umwuka w'idini ugendako iri nk'ibitabo birimo wana irimo ibitabo 77 yego ibindi ari nukuvuga tubasumye ibitabindwe abamakabe ba mbere Yudita abamakabe ba kabiri Tobito mugabo rero hajya Tobito igitabo cya Tobito gisomwa n'abantu bake mwene Sirake na Yudita Tobito rero nico gitabo cyanzanye kirimo amabanga mengiranita ego nukuri mbonye rigasengesho rya Sara iyumvira umugabo kurongora umwana w'umwami nacukenye uvize byose icyo woshaka cyose ukigura amafaranga uri ikinege urabyumva umugabo kurongora agaca we
akagukwa mukagira imigigwa hajya ho yogize nyene ati ndamucince canke hajya aho yotanguye nyene ati mariage yozore agacawe umwe babiri batatu bane batanu batandatu kiya gitabo nico kumbe ni Imana yagombye ko wa muntu atayigegenya kimwe muri 10 erega je kijya nico cyatumye nange cyacumi kandi kijya nico cyagetse ko cyacumi ari aho cyagenewe atariko tubizi kuko ari cyacumi iyi Imana yagenye ikintu avuga ngo nubiki gukunda kureka ntugikora uko yakigenye ngo gikore urakiburira umugisha hari umuntu cenda byibuka yanunye ngo nzokubwiye ngo amaperese yose ngo avuge cyacumi ngo uzoyamwandikire ku ruhande kandi nari nakikubwiye wacivuga ngo ahubwo nzobitanga muri groupe bose baribona uje kunyibutsa ndabikora barasabye amaperese yose iyo Tobito urumva yagitanze mu gihe atani muhereza nkuko yarahari bayobye bagiye hamwe Imana ivuga ngo ntimundondere Gilgal ntimundondere Beteli ntimundondere nabo yego kandi jewe ndondera muco nari naravuze je gitabo cha Tobito natangwe kumenyera ku ishuri umwigisha yatwigisha icyongereza umuryango wo kwa Nefutali dije none wari uzi ko ari uku kwezi dukwiye kuzikana ubuzima bwa Tobito amen kuko n'umuryango wo kwa Nefutali n'umwana wa gatandatu uri Yakobo kamwana wa kabiri kuri Zilipa nukuvuga wa muntu avuga ati ndiko ndarondeza ici Imana yavuze avuga ati yarakivuze none rero ibi byacu kunyerera negeza kubyikorera nkabitwara tiko turarondeza rero muri konegeza ariko tiko turarondeza Imana mu kumutabara iki yavuga ati muhungu wawe namuragufise ugaragara nk'umugabo asozuguritse nganzo kwereka ikifata umwami yarahari twarabomede no perez iki mu mwana mu kinege ari wese kandi kimushira mu shetani yitwa Sinodi iyo shetani yazira n'umugabo kiretse Tobiya wenyene n'umuhungu wa Tobito kugira ngo naho Tobito atabaye umwami mugabo umwami indirectement mungu wa umwami bari wakinyeganyeza sinazi ko shetani ari Imana yashitse ni yashitseyo ni shetani Imana yashitseyo kuko umusi iyikurayo haje Tobiya nukuvuga shetani yahangagwa no buge hari ici Imana yadusizemo ku buryo iyo nyene ibishatse kirajabona ni nakimwe wavuga n'izafizi 3 yego iravuga ngo imwe ni yamyeho kariya kindani ari mwe hagati na hagati kandi izo fi ntigeze ziba ntonto naho imwe yari mu yindi iyo nini yari zifasha ariko ntizari duto cyane gusa iyo nini yaboneka ko ari nini imwe kiri mu muntu ngo rero dukora ubutumwa rishyiramo asha kuhambera arasezeka kandi turasabye Imana cyere bugende baza ndakunda gukekereza je kuko ikintu cyose basigisabisha gishaka kwakira n'ikintu kibi kikagira cyiza yego ikintu cyose kiri mu gisabisho nkaba mbona nta yindi nyungu samarongo samatungo ni kugira ngo ubwami bw'Imana butugeremo yego kujya Yohani Batista yakubisije nawe yakubititse niko nambona ko message y'Imana noneho ukuntu bigiye bihura n'andi makuru wari ufise uvuze ati hari umuntu w'umupolisi yari yambuye ibinyene uvuze uti hariho umuntu yanyandikiye message Imana igiye kunyubakira ivyo twagiye muri agenda ya twasanze bari warabisengeye urumva iyi ni nka nindi confirmation nibwo rero ibintu bijana application warasenze warumviye abantu bagira umugisha yego tushima Imana rero dukurotire kakanye tumaranye nakumugisha naho igiciro yego narise iryo yature naje mu Imana ibikore nimba ari byo ubona ko yateguye nyasha twevye uhoraho Mana mushobora byose wowe witwa mushobora byose iyo tuvuze nta kundi kuntu twobivuga atari ukuvuga ko ushobora byose nta cyakunaniye nta nicyo utadukorera kuko ngo n'ikintu cyitwa ngo kimeze nawe twe twita kibi wowe iwawe kiba ari cyiza icyakunaniye ni ukutubesha wowe ntubesha umuntu niwe ari kinyoma gusa natwe turagusabye umwami Imana nk'uko uri Imana ishobora byose udushoboze ibintu byose twavugiye hano nimba bihagaze mu kuri kwishaka ryawe ubishire mu ngiro bikoreke kandi bize umusaruro wa benshi uturinde mwami Imana icoza cishushanya n'ico wavuze canke ico watanze turi imbere yawe kandi turi kumwe nawe kandi dushaka kugumana nawe muri byose gushika wa munsi wo kukanyuma tukiri abawe
none twongeye gusengera kino gicaniro twongeye gusengera abakristu bose bari mu mihinga itandukanye bagukorera mu kuri no mu kugororoka turasabiye na ekleziya yacu nayo nyene ngo igenderere mutima mweranda ari muri yo akora ivyo yategerezwa gukora kandi akomeze guhishura amabanga y'ubwami bwawe muri yo duhishurirwe nk'uko kera abatumwa bararaba bakabona ivyo abandi batabona natwe twakumenye turebe kugenda nk'abahumirije turebe kugenda nk'abari mu itiro ry'urupfu turebe kugenda nk'abari mu byaha batashobora kubona umuco ko wageze ni ukuri turakwiragije twongera kwinginga amaraso ya Yezu Kristu ngo yongere kudukomeza ngo yongere kuduhezagira ngo yongere kandi kutwirura imibabaro imiruho ibiducinyije n'ibituma tudashika kuco twashaka gushika ko yadushizemo amaraso meranda ya Yezu kandi yongere gutwikira kino kibanza yongere kuhagira abantu bose bazoza hano uwuzoza arungitswe n'Imana azohagere uwuzoza aje gukira azoze n'uwuzoza afise icaje gutabara hano azohagere ariko abazoza nk'ibigeragezo mwami Imana uramenye uko bigenza twumvise mu ijambo ryawe ngo nibahezagirwe uzobahezagiza ico bona gikwiriye kuko byose biri mu minwe yawe byose biri mu butekereje bwawe byose biri mu vyitegerezo vyawe none turagukengurukiye kuri umwanya wose dukengurukiye no kwindi myanya igiye kubaha ivyo tugiye kuba mu byose turabikora ico dushaka no guma turi abawe gushika ku munsi uzoza kudutora utwereke wa mugabo w'inazo mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amina